Nk'ibi bidufasha iki none? C'est pour la sécurité. Ariko ntagira nurire hejuru kubera iki ko urabona nk'ubu par exemple. Alors iciyumviro ca Cassia Woods navuga ko ari indoto yo kuva kera. Mwumvise ko ibikorwa byo kubaka tubikora kuva kera. Hanyuma mu kubikora umuntu arabona ama contraintes abantu baba bariko baracamwo mu bijanye n'uburaro. Nk'ico muvuze cy'amazi y'imvura. Tugiye twaza ngaha twarabonye ko amazi atera hamaro nk'abahinga mu vyo kubaka twateze gufata inyishu kandi inyishu nziza izokingira abantu bazobaye mu ntuze muri iyi site yose muti mwakoze iki. Donc izo nzu zose que ça soit iyo ya 2 chambres canke ya 3 chambres canke villa hose hariho uburaro buri séparé bufatanye n'iyo nzu nyene bw'umukozi. Si henshi kumbure muzosanga amafondasiyo ameze nk'uko unye ubwo urava nico bisigura nk'ivyo vya Nyamugigima urabona amakorone yose paraporo y'ibintu by'amasomere ameze ukundi mu mwamaze kubona hamwe n'ahandi amakorone yose aragize urunani arafatanye kugira umugambi ungana gutya nk'umuntu w'umupasoni nabonye abantu bari ngaha la majorité ngira n'abapasoni bariko barakorera ngaha ndashaka kumenya impamvu hanyuma munambwire nk'umuntu w'umupasoni kugira ugere nk'aho ugeze woba watubwiye ko atari irya mbere wari ukoreye muri ibi bintu mugabo byagenze gute ubwa mbere? Babibonye mwabonye mbere n'ibikorwa ko bigeze kure. Faze ya mbere burya bababwiye abatangiye ku nzu 60 centre logement zirimo ma villa duplex 12 n'amapartement 48 harimo 24 za 3 chambres na 24 za 2 chambres. Alors ibiciro rero guys hello tout le monde muraho murakomeye ndizera neza yuko muri amahoro muguwe neza mushimana ko natwe dushimana muri DI ni Gloria Munezero kuri micro hama iminsi myinshi je nari ndabakumbuye haraheze iminsi ntariko ndakorana namwe surtout ku mater uno munsi murahabona ahantu turi ndabafinze twagiye he mu minsi iheze hari higiye twamaze iminsi tuko turakorana n'aba diaspora mu minsi iheze hari ikiganiro twakoze twari twakoranye n'abantu bafise ishirahamwe bitwa Cassia Woods bariko barakora ibintu vy'inyubako. Rero nko mwagiye muravyumva ni inyubako izo bari muri quartier ya Sokarti hanyuma baratubwiye ubwoko bw'inyubako baza bariko barubaka ungene zitandukanye. Uno musi rero naje kuko hariho benshi mu bakunzi bacu mu banywanyi bacu bagiye baradusaba ngo dushike kuri tanka tubibereye. Rero twaje kubereka exactement ko ivyo batubwiye ari byo tuganire na nyene umugambi ubwa mbere tuza kuganira na nyene umugambi turaganira n'umu engineer yubaka ngaha ahantu ajejwe izi nyubako ndimo ariko arubakisha turaganira n'umu coordinatrice w'ibikorwa byo ngaha hama twongere tuganire n'ujejwe iby'ubudandaji. Nizera neza ko ibibazo byose mufise uno munsi munaza kugenda amakenga yanyu aheze nuko rero mube kumwe natwe ndazi ntimuza kuba deshi kuko ni ibintu vyiza cyane uvyumvise na uraza gutahura igituma nanje naje ngaha. Merci beaucoup mujane natwe. Ushika turashitse murabibona abantu bashika tudabao yamba. Merci sinzi ko batubwiye ngo kirazira gushika kuri chantier ngo tamu nivyo. Yes. Ngo kirazira gushika kuri chantier ngo tutishanjije ego ne mumfashe muzoba mukoze. Nk'ibi bidufasha iki none? C'est pour la sécurité. Ariko ntagira nurire hejuru kubera iki ko urabona nk'ubu par exemple tugiye muri ya villa. Donc urabona hari ibiti byinshi. Ndashaka kwipoma. Okay.
wahejeje kunyambika ubu unyashaka ubanze widondora abantu bariko baratwumviriza ubaramutse ubabwire uri n'akazi ufise ngaha muri Acacia Woods kugira ngo ushobore kutuganiriza. Okay. Turashaka kuvuga tugenda kugira ngo dutere intambwe tugenda twereka. Okay. Bonjour tout le monde. Bon, nitwa Ingabire Precious Mburiye. Bon, muri profession yanje je suis ingénieur architecte. nkaba ndi coordinatrice des travaux ici au terrain, surtout mu bintu bijanye na exécution, planification des travaux et aussi le suivi. Ok, ufite coordinatrice des travaux, ufise akazi nyabaki exactement ngaha kuri chantier ya Acacia Woods? Ok, ngaha kuri chantier ya Acacia Woods, mfise tâche yo kugira planification des travaux et aussi le suivi pour s'assurer yuko donc ce qui est planifié donc biri exactement ivyateguwe gukorwa ngaha kuri kino kibanza. En fait kugira ngo tumenye neza yuko ibintu biri muri planification arivyo biko birakorwa exactement, parce que il y a des fois nk'ubu onye ushobora guplanifia nk'ibintu planning igasohoka imaze gusohoka mugasanga donc ivyategekanijwe sivyo vyakoze. Rero là ça peut créer du désordre. Rero pour s'assurer yuko ibikorwa vyose bikorwa neza kimwe ku kindi, faut yuko donc abo umuntu abikurikirana neza, donc c'est ce que je fais. Ndavyumva numva ufite akazi katari gatoya. Ubu rero nshaka umbwire Acacia Woods ngaha ni igiki kiriko kirakorwa ngaha hantu mu majambo make ugerageje kuvuga mu ncamake n'ibiki tubona ngaha, tubona abantu, tubona amazu, tubona iki, tubona inzu zimwe ziri hasi izindi zigeze amaja hejuru, bimeze gute? Ok, pour le moment ndashaka kukwereka étape par étape. Ici nous avons l'appartement Coop. Tout d'abord ntakujaniraniye turafise donc urabona iyi projet Acacia n'ahantu ni hanini cyane, donc turi muri superficie ya 5.3 hectares, no kuvuga n'amahegitari 5 n'igice. Yes. Rero murabona anye kugira ngo dushobore gukora les travaux muri ordre, hamwe utavuga ati donc harimo désordre, umwe wese akora ico abonye, donc twaprefeye kugabura donc iki gikorwa, donc iyi projet mu mafaze. Premièrement, bon turashaka ko ifaze ya mbere ikaba igizwe n'ama villa duplex 12 yose hamwe. Villa duplex ni phase ya mbere no kuvuga niki kibanza cose canke naha gusa canke? Oui, phase ya mbere ni juste une partie ya projet, donc ni juste ni nkaka nk'aka échantillon mu bisanzwe twarasubdivisé kugira ngo hashobore kutworohera kubaka. That's why ngaha anye muri phase ya mbere umva twihaye kuko en tout dufise nk'ama villa duplex dufise 65 yose hamwe, umva nitwo kubaka ama villa 65 icarimwe. Rero twabanje kwilimita kuri 12 hamwe no kuma appartement Coop 3 kugira ngo dushobore gukora neza tukaziheza tukaja kuja muri phase y'ikurikira. No kuvuga rero ko iyi phase ya mbere uvuze ko igizwe n'ama appartement ikongera ikagirwa n'amavilla. Villa zingana izoba ari villa yubatswe gute, ingana gute, hanyuma n'aya ma appartement zomeze gute? Ok, villa duplex mu bisanzwe nizijya mubona. Villa duplex azoba ari inzu nyeneyo, azoba afise genre zone yiwiwe, azoba afise donc entrée yiwe, azoba afise parking, azoba afise parking y'imiduga ibiri, azoba afise na jardin, donc azoba afise na entrée yiwiwe ntibazokwinjira hamwe n'uwundi. Ariko kuri appartement Coop azoba ari nyene bâtiment iri collectif, donc umwe wese azoba afise appartement yiwe mugabo bazoba basangiye ama. Ubu unye turashaka kwigirwa ngaho ukanyereka exactement ingene hazoba hangana birakunda ni? Pour le moment iyi ni so appartement ni urumva no kuvuga ko azoba ari aka 40 aka, donc turashaka kwegera donc aha duhagaze aha ni muri appartement Coop ya mbere kuko ama appartement Coop turiko turubaka pour le moment n'atatu muri phase ya mbere. Ni appartement Coop ya mbere, aha turi ni kuri niveau ya fondation, donc
iyi ubona iyi mpagazeko ngaha ibayita somelle filante. Donc iyi somelle niyo supporta le poids y'inzu kugira ngo igire stabilité. Urabona yuko ngaha anye turafise sol iri très argileux. Rero twaragerageje kugira avec les études twakoze twaragerageje no kuzana irindi ivu twarazanye amalaterite turashiramo turakompacta kugira ngo hagire plus de stabilité hanyuma cha tubona kubaka. Donc aha anye duhagaze ni kuri niveau ya fondation ariko fondation ni yahera tuzo donc isa ni yaheze ariko turindiriye kuzuriza rimwe donc tuzoca turemblayer. Terme remblayer bisigura kuzuza ivu ngaho muzohuza cyo kimwe na kujya twakoze hariya ku duplex urabona yuko hajyanye hariyo ivu ririyo nyene ritsindagiye donc tuzohuzuza ahangane na haje kuko tuzogaruka byaraheze kugira ngo twerekeze ingene bizoba bimeze. Ego sinzi ko sur hari ico wowe usigaje kutubwira kugira uco tubwira kuri equipe abantu mukorana ni bangahe bangana gute kuko hari ibikorwa byinshi ndibaza ko hari abakozi batandukanye hari equipe nyabaki experience y'iyo equipe bimeze gute? En fait dufise equipe y'abantu benshi turafise abamason turafise abaede mason turafise abaferrailleurs turafise abacharpentier turafise n'abajardinier. Ego rero ukuntu bakora umva ko ari equipe ama equipe ashika kuri 6 turafise n'abashoferi b'amakamyo turafise donc n'ama equipe yose hamwe ni 6 equipe imwe yose ifise ibyijejwe. Par exemple mpereye nko ku bacharpentier ushobora kuba kwerekana bariya babona bariya bariko baraterateranya imbaho nibo bajejwe ikintu cose kijanye n'imbaho. Donc urabona par exemple nko kuri niveau tugezeko aha turi kuri fondation bagomba ati zo mbaho zikora gute. Ego nivyo nagira ndakubaza uvuze ko ari abacharpentier nayinzi ngo baza mu gihe cyo gusakara. Oya ahubwo bo ico bakora puno mama ko turi mu fondation mba nta charpentier ija muri fondation mugabo baragira ico bita coffrage. Ndashaka kwereka aho bakoze le coffrage. Reka twende tura iki ni iki? Iyi bayita bétonnière. Ego niyo ku beton. Niyo ku mélange de béton. Urabona iyi niyo bita coffrage. Donc umucharpentier ikintu akora arubaka iki kintu aracubaka akurikije amadimension tuba dufise kuri plan kubera ko hari igihe nk'ubu unyu usanga amakorona batangana ugasanga nk'iyi par exemple ni ya 25 cm sur 25 cm hari n'izindi usanga ari nk'iza 40 sur 35 canke bivanye n'amaetude aba yarakozwe. Rero umucharpentier ikintu yihasura nuko akora genre coffre y'aya mapoto donc bikwiranye n'ibipimo mwaragize. Bigaca bifasha iki rero nk'ibi ko birimo wavuze ko ari byo gufasha kugira inzu igire stabilité. Ibi en fait rumva iyi coffrage bagira niyo umuntu acashiramo beton mu nyuma rero iyo beton imaze kuma niho izimbaho baca bazikurako casigara hameze hakurya. Merci beaucoup. Ego watubwiye rero wowe watubwiye ko uri umucoordinatrice no uraba ibi bikorwa byose birakorohera no gukontrola aba bakozi bose wiyocupa gute kugira ukontrola aba bakozi bose abajardinier abacharpentier uri un peu par uri hose ubigenza gute? Ego kubikora biranyorohera kubera ko turafise ni nk'aba sous-chef hariho aba-ingénieur dukorana bafise amaposte bocupa donc ugasanga umwe wese arafise ikintu ajejwe. Par exemple hariho umu-ingénieur usanga abajejwe gukurikirana ivya ferraillage hariho abajejwe gukurikirana ivya beton hariho abajejwe gukurikirana ivya maçonnerie. Donc urumva jewe mu bisanzwe ngenda ndondera uwo abikurikirana akansigura ukuntu babikoze hama nkaraba yuko rapport ampaye kwiranye n'ibintu biri kuri terrain. Donc urumva jewe akazi nkora ni juste kuverifier yuko ibiri kuri terrain bikwiranye na rapport bampaye abo bantu. Yego hama niyo bariko barakora urana je kenshi mba ndi ngaha
tous les jours mba ndi ngaha donc guma nzunguruka nyene ndaba yuko ivyo bariko barakora bikwiranye n'ivyo twategekanije yuko bikorwa. Okay, urakoze cyane. Bon, sinzi ko hari ico wogira ico ubwiye umaze umwanya ungana gute ngaha muri Acacia mbere ko tuja kurondera nye n'umugambi tugende kuraba nye n'umugambi mu kumushikira ni iki wotubwira ko umaze umwanya ungana gute ngaha muri Acacia Woods? Ntabwo ndahamaze igihe kinini, ndahamaze à peu près 3 mois. Eko ndahamaze à peu près 3 mois, ariko nabonye yuko ama objectif bafise n'abantu baviza kure, ce sont des visionnaires, donc babona yuko igihugu cacu gifise chance yo kuronka ama logement akwiye abantu, kandi hejuru yo kuronka ama logement akwiye abantu, I mean muri quantité asa neza, kuko muri Acacia Woods turitaho cane yuko turonka ikintu gisa neza anakomeye ngira, kuko turamaze kubona ubunye abahenjeneye ubu narigeze kubona ahantu bavuga ngo kera ntavyo basokuru bacu ntavyo bari bize, ariko ubu muravyiga ugasanga cabomotse inyuma y'amezi 3 bacubatse. Mwe nibaza yuko biri ivyo nyene bitandukanye, biba bishika ngira peut-être bivanye n'umuntu, ariko muri Acacia Woods turi rassuré yuko dutanga ikintu de qualité, kubera ko kuri twebwe la qualité compte plus que tout. Nuko nanoneho tutashoboye kujana muri laboratoire ukaverifiza amabeton dukoresha n'iki tusa, ngira ngo turaza gushikayo nitwajana n'umwenjeniyeri nyene wo kuri tangira aratwereka, espérons ko aza kubitwereka. Ego comme bikorwa bigabuye muri Acacia, ubu tugomba dukorane n'umwenjeniyeri, nibaza ko ari we ni wenyine ibiko muni titre directeur des travaux. Directeur des travaux no kuvuga ni uburongoye ibikorwa byose biriko birabera ngaha, haba byo kubaka n'ingene bikurikiranwa ngira byose, niwe rero dushaka tubaze mu majambo make urumva, mutubwire ingene aya mazu yanyu azoba ameze mu buryo bw'ubuhinga. Murakoze, ikibazo kiza mu wajije, nk'uko mubibona novuga cyane ku bijyanye na karite tugitangura kubaka, hariho gutegura neza isi fondation, hanyuma nyuma yo ngaho nibyo twakoresheje, hariho amatesite sur les matériaux de construction, aha ngomba kuvuga sable, gravier, moellon, bivanye naho bivuye hose twaragize amatesite muri laboratoire nationale. Uwo munsi iri mu ntuze muri komisariya ya Obuha General Obuha, hanyuma hose baduhaye ama resultat. Rero bivanye n'ikintu tuba twifuza gushikako, twarashe kuraba par rapport byo twari dufise, turagira ayo mateste, turabona ubukomezi bw'isi aho ugiye kugarukira, navyo biba vyaciye bidutuma tubwira amakarikire ajanye n'ibi vy'inyubako mubona ngaha. Ayo nayo arafise ibintu vy'intangamara novuga biteza kuza ubwa mbere, hariho nk'amarevetopo juste kugira umuntu amenye letandira umuntu agomba gukorera, hariho ibindi vyigwa rero ndavuga vy'amalaboratoire, amateste ego muri laboratoire, haba ku bikoresho navuze vy'ibanze donc bitegura fondation, hakabaho rero n'ibindi bijanye n'amaferabeto, isima, hama ivyo vyose ico bita ntuze formulation du beton biravana n'ico umuntu agomba gushikako. Akaroro gatoya, nk'ubu turafise amasite d'extraction zokurako ibikoresho, ugasanga uri muri Rivière Muzazi canke ahandi, donc ibikoresho mukoresha ngaha ntibifaho bivuye, kandi aho twabikuye hose twaragize icigwa. Ico cigwa kiraduha ubukomezi. Nk'ubu akarorero, umucanga wo muri Rivière Muzazi uhuye n'isima Dangote 42.5, ugahura na ya gravier ivuye mu Kadahoka, bacakora ico cigwa bakabona ico bitanze. Mu nyuma zaho rero bacaduha amakese, les dimensions z'amakese. Izo dimensions bavuga bati ku mufuko w'isima tuzokoresha udukese tw'ama dimension kanaka tw'umucanga n'utwa gravier ku mufuko umwe w'isima kuri dosage ya 350 kg par mètre cube. Rero ngirangerageje bavuga ibyo by'intuze vy'ubuhinga, murumva ko ibintu vyose bikorera koreshwa ngaha ni ibintu byabanje kugirirwa ivyigwa
hama tubikorera ko tubona n'icyo dufise n'icyo tugomba gushikako. Murakoze cyane. None no kuvuga yuko abantu bose mu kubaka babanza kugira ivyo bipimo canke n'akabijya ko muri Acacia nyene canke niko byategezwa kugenda ubundi mu by'inyubako. Mu by'inyubako vyateza kugenda gutyo onye. Mugabo mvuze ko bose bikora gutyo nabatsiko n'abambeshe kuko murazi yuko twese aho twagiye tubona aho bubaka urabona baravuga bati umufuruniseri nk'umutashe nk'akarorero bahaye nk'inzu yo kubaka aravuga ati jewe genda unzanire umucanga iyo awukura ntawuhazi rakarite yawo ntawayizi wowe babona yuko baturiye iyo bene y'umucanga iyo bene ya gravier ataki na kimwe kiwanje kuraba urumva ngaho rero ubupfu bwoshobora kuba mu nyubako ntibwobura kubera nta kigo na kimwe cyashoboye kuba mugabo rero ngaho akabijya kiwacu nuko byose byabantu guca muri laboratoire. Turamaze kubona yuko amazu yubakwa ugasanga hariho ibintu bigenda biratera mu bintu nibaza ko isi idasezerana sinzi ngene nobivuga sinzi abakora ama etude y'inyubako nk'uko nyene wari uriko urabivuga nk'akarorero turamaze kubona amazi atera turamaze kubona imisozi ibomoka ni aya mazu yanyu ni kihe kintu kizo mwakoze kugira ngo murinde ku buryo naho amazi yotera naho imisozi yokururuka naho iki vyotera aya mazu yanyu azoshobora kuguma akomeye abantu baguze aya mazu batazohahombera canke babe oblige kwimuka? Ikibazo cyiza cyane kijyanye n'ubuhinga nk'uko mubivuze mu bisanzwe y'ibintu bigenze neza kugira umuntu ahangure umugambi nuko aba afise rotere hama amaze konka rotere aragira amanalize isi era ku bijyanye n'aho umuntu azokubaka mbega amarisike ashobora kuba yahe nk'icyo muvuze amazi y'imvura tugiye twaza ngaha twarabonye ko amazi atera hamaro nk'abahinga mu byo kubaka twateze gufata inyishu kandi inyishu nziza izokingira abantu bazobaye mu ntuze muri iyi site yose muti mwakoze iki par rapport ya plateforme twari dufite ico gihe twateze gukorerako twaciye twiduza imetero yose nico gituma mubona ngaho hari hejuru muravye aho turi canke hariya hirya mwovuga mbe kubera iki ngaho haduze nitwe twahadugije kandi ngo kwaduza nabwo turazana amahambure kandi twashyogirira ivyigwa tukayakompakita kuri kushe ntonto tukagenda gushika kuri ya metero akaba aroca tubanariza inzu nkasize novuga ronkene n'ibindi ku buryo y'amazi abantu azoca ateza guca ntazokwigira atera iyi site. Murafite amakanevo muzokubaka canke amakanevo ntiyashobora kubura iyi site twatere ko muntu uze mu igihe tweko turakora ibikorwa twaragiye muri phase novuga ya viabilisation twatanguye gucaya amabara mubona ngaha yose kandi nayo mu kuyakora twarakoresheje abatopo turakoresha laboratoire hamura duha ama essai de compacité umuntu akabona ubuhinga ko by'ukuri bukwiye naho hoze ibintu bemereye gute nta kibazo kizoba kirimo turaza kuzubaka mugo tuzajana n'ingeye twaduga ku mazu ikinavuze cyuko tuduza twadugije imetero ku ahantu tuzokubaka amazu yacu kugira twikingire icyo kintu cyose cy'amazi n'aya marazo jarajana na buhoro buhoro ku buryo duhejeje kubaka byose bizaba bikurugero rumwe hari ikintu hatumwe mwambajije we mwavuze kuti mbega hoho amazi n'ibindi bintu byo bindi bintu ngira ngo agombye kuvuga nk'umuyaga canke nyamugima ndabaha akaronga murabona iyi fondation nyene imeze ni fondation n'amazu ari fonde ku kintu bita sommet filante avec poutre de ribage si henshi kumbure muzosanga amafondation ameze nk'uko unye mugo urava nico bisigura nk'ivyo vya nyamugigima urabona amakorone yose par rapport y'ibintu by'amasomere ameze ukundi mwamaze kubona hamwe n'ahandi amakorone yose aragize urunani arafatanye vyerekane yuko niyogira ingoga nke sibiri ngaha izindi zaziri kumwe ubona ko zose zifatanye nta nimwe yigenga ivyo rero biri muri ubwo buhinga bukomeye cyane ugira iyo karite y'ibikorwa karite y'inzu n'ibizokurikira byose babone n'abantu bazozibamwe n'ikiza ko bazona muri fondation uko bientôt tuzohambreya ku rugero rwajya mubona murabona yuko ari ibintu by'ukuri n'umuntu atazi kubaka
abona ko harimo sekirite Yego. niniya cyane. uraho nibaza ko ni mu byo navuze nabajije hacajamwo nabi batubwiye ko mu kwezi kwa gatatu amazu ya mbere azoba yatanguye gushikirizwa tukaba tuzi ko hari ikibazo defwa c'amazi canke ikimbega umuntu afise ingene mwebwe muzobamo abantu bo ngaha amazi kugira ntibayabure ntibabanze kuja kuvoma muri site y'iwanyu ngo babure amazi bagire nti mu gihe yakamye mutegekanye iki Ivyo vyose mu nteguro iyo umuntu ariko arakora projet nk'iyi umuntu agira amakonturu yose haro kuraba ivy'igicu muri sécurité en général haro no kuraba ivy'amatara haro kuraba ivy'amazi nk'ivyo ibijanye n'amazi aha turategura kuzogira amaforage ntikibuza kandi yuko umuntu azokwikonekta kuri réseau ya Regideso mugabo murumva ko iyi ni nka backup nta mazi azobura. Okay. Urumva abantu bazoza kugura amazu ngaha ikibazo c'amazi nta kiriho. Ubu rero nashaka Felix udutembereze. Batubwiye mu majambo baratubwira ko iki kimanza kizoba gifise amajardin, kizoba gifise amapark, kizoba gifise ibibuga vy'imipira. Nashaka rero twerekeye mbega bazokwinjirira he entre umuryango wa mbere uzoba uri he wo gusohoka uzoba uri he hanyuma ibibanza vyose bizoba birimwo ugerageza twereke hama. Murakoze kuri ico kibazo nagomba ndabereke aya mabarabara murabona ni amabarabara ameze nk'umusaraba kubakunda gusenga mu cyangwa mu cyo bisigura iri bona hari iherera niri hariho entre uvuye kuri 15e avenue izo bari rijya ryinjirana gutya kandi hari rirasohoka hariho iri rigenda rikazunguka hirya gatoya ntari hazo hariho encore une autre sortie ko hazobaye mu ntuze hariya hama kukaze mwe muwajije ci park muroni zone yose aha haruguru ngira twotembera gatoya twashikajya hejuru aha hazwaro piste d'abord kubakunda abanonotsi bakunda kugira sport hazwaro agakuruwa agapiste ko novyita k'abantu bazobakeneye kugira ntuze kunonora imitsi umwanya wose babishakiye babikeneye iyo nayo irakontorna ni park genda hariya kuza kuunye ni park ni piste hama n'abakunzi b'umupira w'amaboko basket volleyball bari même terrain uzo uri hajya ujya mudamu wonageze ariko aragenda hariya niho hazo hari iyo terrain murumva rero dufate nk'iyi fazi ya mbere y'ibikorwa bavyumviriye gute ubona nk'ubu ayo mazu yose ya mbere y'amavilla duplex amantre yayo ari kuri 15 y'amavilla iriya aya ma appartement à 4 niveaux à 5 niveaux bazokwinjirana hajya baze ngaha binjiriye kuri iri barabara ryo ngaha kandi murabona haruguru y'iyo plateforme turiko turagira hariho parking y'abantu bose bo ngaha muri appartement muri appartement hariho n'indi parking iri ngaha nyene aha donc byarateguwe turategurira nyene abantu kimvira iki hejuru ko tubakira abantu bazafise imiduga bazogira abavisiteur donc abo bantu bose ifo ko umuntu azokumva ko afise confort aje muri sawa murakoze cyane murakoze namwe nashaka rero mutubwire nk'intambamyi muhura nazo nk'umuhinga intambamyi mu buryo bw'ubuhinga ngaha muriko murakora nibaza ko akazi na kamwe katagira intambamyi n'izihe ntambamyi muhura nazo muri kuri ngaha kuri iyi terrain canke muba mumaze guhura nazo intambamyi muri rusangi ntizishobora kubura n'ivyo iyo umuntu ariko arubaka hari intambamyi novuga akenshi iza mu maresultat yuko utariva ikintu ku mwanya ivyo navyo bica bigira iyo bivuye gatoya nk'akarorero nk'igihe c'imvura turagira amahirwe make yo gukora amasaha 8 ku munsi ariko ivyo vyose ntaco biba bitwaye tuca tugira nyine dushobora nk'undi munsi bikunda kandi atwe duhohoteye tukanyine dushobora kuhekipera ayo masaha tuba twaratakaje iyo novuga ko ari nk'intambamyi ya mbere iyindi ntambamyi nayo hari zizanana novuga nk'uko ibikoresho usanga biriko biraduga hanyuma ivyo nayo ko tuba twaramaze kuba tuzobereye mu ntuze mu bikorwa nk'ibi
hariho n'ikintu cy'umuntu aba yarafashe intangajuma ico gihe izo ntambamye naho ziza tuba turi ngaho bwacu zitorera inyishu kandi iyo nyishu ntibiva kure umuntu ashiramwo ingufu nyinshi paraporo izari previ mugabo ntaco vyonona mugabo ntikibuza yuko umuntu ashobora gucerwa nk'isomero n'ukwezi paraporo aho yateza gutangira ibikorwa ni muri izo ntambamye nyene nk'ubuvuze isomero batubwiye ko mu kwa gatatu muzoba mwadushikirije ibikorwa murabona ko ibikorwa uriko urarabaho ibikorwa bigeze nk'umuntu nyene akurikirana ibi bikorwa byose ngaha ubona muzokubahiriza ico kiringo ego si zose oya yavuze ko izambere ngira ngo ni izambere nari amavila duplex ajya kwa gatatu twaraheje cyane tunavuga no kwa gatatu kubera iki uheza kubaka inzu ntibisigura gutanga urufunguzo haro kuyiheza by'ukuri ukagira kuyubaka amafigisho byose ugaheza hakaba ni faze ya aménagement extérieur kugira udufinishe twanyuma tw'inyuma assainissement hanyuma ukabona ko abantu badaje kuba aho bateza kuba sukuvuga ko igenzu iyo bloke yose iheze bakavuga kwinjira twe tubaka ngaha urumva ko haro kurindira vyaraheze kugira iyi zone yose bateza kuzoba barimo ibimeze neza turagushimiye Felix sinzi ko ari cyo ushobora kubwira uri paratwumviriza icyo noba ntabagije kugira ngo tuje turangiza namwe kugira ngo ugire icyo umubwiye kuri kino kibanza ca hano hantu ko umuntu ariko arubaka aya mazu petetse nk'umuntu yaguze inzu ngaha bibona abe rassuré avec nyene kubyubaka ngira ngo murakoze sinobesha mvuga kubwira nk'abamwe bwe mwatugende nongera mbwira na bene amazu canke n'abandi bazoza ego nari kubera ku kintu ca karite nagisiguye hanyuma kubona turiko turubaka ngaha mu ntuze muri sokarti muri Acacia n'ahantu mubona dabord hateguwe ku buryo bwo kandi bugezweho kandi bwiyumviriweko harimwo novuga amasekirite presque yose ku muntu azohabaye noneho nka benezo barabona ingene ibikorwa biriko biragenda kandi ico dushima ni uko babirabira hagufi tukiri muri fondation tukadugana nabo ntibaze bavuge bati kumvuye barasonetse gace bagira iki hejuru ko twiga dusabe tukanabikora rero ico nobwira abamaze kugura amazu je nuvuga ko wikingiye vyinshi uko burya iyo ubona inzu yawe iri kubakwa neza ukaba wizeye umuntu ariko arayubaka sese we ntizijamwo ubona uzoshikira ikintu cawe cose mu mwanya wo ata mwanya utakaje mu bikwerekeye kuko hari abantu barahaye ako kazi kandi wizeye bahaguha akazi bahaguha ikintu ciza kandi ca nyuma nawe ushimye narirya umuntu yakirazi gutangura guhera kigitangura gushika mu isozo ryacu hama kandi nokera n'akama ku bandi kumbure bashaka kuraba ibiriko biraba ngaha ko nabo nyene bonyaragasa kuko ikintu navuze kijanye n'ibi vy'ihinduka ry'ibiciro ushobora gusanga bishobora bya impact ku bataragura ivyo ntavyo nzi mugabo ni mu maprobabilite irashobora kuba ihari nubwo atwaye niniya bakumva ko nabo nyene bonyaragasa bakaraba ico bopfugana n'ababijejwe kugira ivyonye ntibize kumbura ibiba biko yego turagushimiye cyane rero nuko mugira ibikorwa vyiza mwakoze nawe muzobe mututembera kenshi yego tuzoza turaza ko nabibemereye ndi kumwe na nyene umugambi Madame Audrey Mugisha murabona ibi bikorwa byose ingene bingana ngo uyu nyene umugambi nagomba ndamuha ikaze naho twamusanziwe aturamukirize abakunzi bacu aramutse n'abantu baza gutahura beaucoup plus igituma nahisemwo kuza hano hanyuma abaramutse tuganire rero ku mugambi wa Acacia Woods ndabaramukije mwakoze kutugendera turanezerewe kubakira muri Acacia Woods murakoze cyane nanje ndaguha ikaze yego murakoze cyane yego Madame Audrey Mugisha twarakoranye n'ujejwe iby'ubudandaji
muri Acacia Woods twamusanze muri Semaine de Diaspora hama abakunzi bacu baraguma badusaba ko twoshika kuri terrain tukababaza tukabereka niba ivyo twavuze canke ivyo batweretse ku mashusho vyo bari ivyo kubikorwa biriko biraba nico gituma uno musi twashitse hano rero ndashaka mu ntango mutubwire Acacia Woods mubanze mwipresente ngira ngo bwa mbere mwidondora bariko baratwumviriza ko navuze madame Audrey Mugisha agabo arafise icari arafise yavuye kugira ninde ashika ngaha mutubwire mu majambo make ya madame Audrey Mugisha ninde biragoye kwivuga muri dondora wenyene tubimenyereye mu mico yacu nkuko babivuze nitwa Mugisha Audrey nkaba ari je ndongoye ishirahamwe Inspire Design Studio ririko rirarangura uyu mugambi wo kubaka kino kirere citwa Acacia Woods ego nkaba nsanzwe mu buzima bwa misi yose nikorera ivyanje entrepreneur nkorera hamwe n'uwo dufatanije igikorwa sindagikora jenyine dukora muri domaine yose ijanye n'ivyo kubaka construction architecture design d'intérieur canke décoration d'intérieur n'ikintu cose mu bisanzwe kijanye n'inyubako n'uburaro bw'abantu nibaza yuko ikintu cose kigira iyo kiba cavuye kugira murinde mushika ku rwego rwo kuba umu architecte mushobora kubaka amazu surtout amazu mugira umugambi wo kubaka amazu nk'aya vyoba vyavuye hehe bon d'abord muri fatiye kuri ico uvuze c'umu architecte burya kugira umuntu yitwe umu architecte hari amashuri ategereza kuba yize rero kumenya kubitandukanya birafasha peut-être ngira ngo ni ikindi gihe je sindi umu architecte nta diplôme d'architecte mfise par contre ndi décoratrice d'intérieur de formation hanyuma muri bureau yacu d'études harimo architecte ingénieur n'abandi bose ego ndafise ama formation muri architecture ngabo ibikorwa byarantwaye sindashobora ndashobora guheza ego none kugira ngo basi hagere ko mugira umugambi wa Acacia Woods iciyumviro cavuye he alors iciyumviro ca Acacia Woods navuga ko ari indoto yo kuva kera mwumvise ko ibikorwa byo kubaka tubikora kuva kera hanyuma mu kubikora umuntu arabona ama contraintes abantu baba bariko baracamwo mu bijanye n'uburaro ni indoto nibaza ko yabaye aligné bihurirana n'umugambi twasanze na leta nayo nyene ifise uko itarota mugabo nayo ifise umugambi nk'uwo nyene hanyuma tuja hamwe tuzana ubumenyi nabo bazana vision twumva vraiment turitoramo ego kugira ngo dushike kuri iki kintu sino twari dufise uwo mutwaro wo kugira intambwe yo kugaragaza ko bishoboka ko umuntu yubaka ikigo kirimo ibintu byose umuntu akeneye kugira ashobore kubaho je personnellement nagiriye ibakwe ryo gukurira muri quartier iri organisé ubu turabona inyubako aho umuntu umwe wese aza yubaka uko avyumva uko ashaka atitayeho abandi ngene babayeho mugabo nagiriye ibakwe yo gukurira muri quartier yabaye développé naho amazu apanze asa nakuriye kuri Mutanga Sud ikintu cyose gifise ikibanza amashuri afise ahari hari urutonde rero nkibaza igituma ivyo bitakiboneka ego donc à part yuko dukunda kubaka dukunda ibikorwa dukora harimo n'ico kintu cyo kuvuga tuti ko bihuriranye natwe tugira intererano muri expertise dufise ubaki okay murakoze cyane twagumye tuvuga Acacia nk'umuntu nyene n'umugambi nka nyene vyo mwashaka kutubwira Acacia ni iki kwereka mwahise mw'izina Acacia Woods ni kubera ego ico kibazo turakunda kukibazwa Acacia tout simplement ni igiti kihari mu gihugu cacu muri region irahari hanyuma igituma twahisemo ico giti byavuye mu kiganiro twageze n'umukurambere yahoze akora mu bintu bijanye bya agronomie turiko tumubaza tuti mbega ibi tubona imikaratusi bagenda bayikata none solution ni iyihe umuti
n'uyuhe acatangura kutubarira ingene kera hariho ibindi biti bikura bikazana ishamba bikazana imbaho nziza mugabo bitonona environnement hanyuma acatumubaza ivyo biti vyari ivyo acatubwira ati hariho nk'ivyo bita acacia tiens twebwe rero kubera ko mu ntumbero yo gukora kino gikorwa turifuza cane gose yuko umuntu azoza kuba hano atazoba mu nzu nziza gusa ipanze neza iri mu buryo buri moderne mugabo asohotse azoronke le bien-être hazobe hari akayaga hazobe hari ibiti hazobe hariho nature hazobe hari ubuzima nyene buryoshe donc Acacia Woods yaje kubera ko mu migambi dufise niyo twaronka umwanya wo gutembera baza kubona n'ibiti amapepiniere harahari deja donc azoba ari ahantu hari ibiti hazoba ari ahantu hari ivyamwa hazoba ari ahantu hari amashugwe ntibizohurere ku nyubako gusa ariko vraiment azobe ari aka zone kari vert nico gituma hitwa Acacia Woods. Ego ne umva ni naco gituma nakubajije igituma mwahisemo ico giti urumva wavuze ko ico kitonona environnement. Voilà ni igiti gishobora kubana n'ibindi neza hanyuma kandi gigiri ako kamaro ugiye gusoma Acacia ni igiti vraiment gifise ibintu amabienfait menshi no mu miti no mu bindi bisanzwe hama ni igiti umuntu ashobora gutera vyinshi mugabo ntiyonone ibisigaye bidukikuje bigashobora kuhaba. Okay, murafise abafatanya bikorwa. Okay, iyi projet ngira ngo mwaravyumvise ni projet turiko turakora tubishigikiwemo na leta igihugu cacu aho yavuze iti turakeneye abantu bakora ibikorwa bakunda igihugu bumva uyu mugambi na vision 2040 2060 y'igihugu nyene cifashe cisununuye giteye imbere bashobora gufata iya mbere kugira ngo bateze imbere le domaine y'uburaro. Ego donc nico catumye dushobora kubaka tugatanga amazu ku giciro giciriritse kuko hariho byinshi byari gusabwa babaye nk'abatanga ku buntu. Ego donc turafatanije ico gikorwa ego kandi baradufata mu mugongo mu bintu bitari bike baranaza gukurikirana ibikorwa bakaraba ko biriko biragenda neza. Mbega mugerageje kutubwira ko nagimye ndabivuga byose navuganye no wadutembereje kare ubwa mbere mwovuga mu majambo make Acacia Woods izobifise amazu ameze gute atandukanye gute kugira mu bisigure neza nkanye n'ivyo mubibwire n'abariko baratwumva. Ego donc muri Acacia Woods dufise ubwoko butatu bukuru niko novuga bwa type tuzita le type de logement duproposa turafise iyitwa villa duplex ni inzu ihagaze ukwayo donc ibigeretse rimwe ibirimo ivyumba bitatu byose vyigenga bifisemwo ama salle de bain yavyo hama na salon salle à manger cuisine hanyuma tukagira n'ubwoko bwa kabiri twita co-op iyo ni solution yo kwiyumvira ingene umuntu ashobora kuronka inzu iciriritse mugabo turiko turaganya aussi muri hauteur y'ikibanza donc muri co-op dufise ubwoko bubiri bw'ama appartement muri appartement co-op donc harimo iza 2 chambres n'iza 3 chambres iza 3 chambres chambre principale bifise salle de bain yayo hama mu za 2 chambres zica zisangira salle de bain hama tukagira n'indi twise villa de luxe appartement de luxe pardon muri appartement de luxe ni appartement zose zifise 3 chambres mugabo zagutse muri bimwe bakunda kuvuga ni nka VIP nimba twayivuga gutyo nayo igeretse gatandatu amakoop ageretse 4 umugambi wanyu pardon izo nzu zose twariyumviriye ku Murundi turiyumvira kuri mibereho yiwe nkuko nababwiye kubera ko dufise mu byo dusanzwe dukora architecture
donc on prend très au sérieux ikintu kijanye n'ingene umuntu abaho n'ahantu haba na qualité de vie yiwe donc twaricaye turiyumvira umukiriya wacu ibyo ashobora kuba akeneye dufatiye ku analyse y'ibyo twakoze ahandi n'ibyo duhora dusabwa donc izo nzu zose que ça soit iyo ya 2 chambres canke ya 3 chambres canke villa hose hariho uburaro buri séparé bufatanye n'iyo nzu nyene bw'umukozi ni vuga ngo umukozi yaba afise ahaba aho yogera avuye gusuma afise aho acisha ibintu atarinze kubicisha imbere y'abantu donc hose ku mapartement yose nibutse ko muri commentaire z'ikiganiro twakoze ubwa mbere hari abantu batubwiye bati none ko mwubatse style americain tukaba tuzi ko surtout abantu bo hanze atabakozi bakoresha kuko mwiyumviriye gushiramo ico kintu c'umukozi alors que turiko turubaka ibintu biri moderne ibintu bigezweho surtout muri iyo style y'abanyamerika bavuga ko ni maison style americain si je me trompe pas bimeze gute bon ntitwubatse twiyumvira abanyamerika twubatse twiyumvira abarundi hama uko biri gushika uno munsi kenshi mu mazu mu mamenage menshi usanga hariho umuntu afasha yego donc twaramwiyumviriye ko uyo muntu turiyumvira ko ashobora kuba hariho uduhuza akeneye kwanikira adakeneye ko abashitsi bashikirako nico gituma twafashe ico kibanza sino harimwo ama opportunité yuko nyene kugura inzu ashobora kuvuga ati bien sûr dans le domaine y'ibishoboka ashobora kuvuga ati nk'ico gicumba c'abakozi c'umukozi nimureke kukingirira icumba c'umukozi naco nikije mu bibanza ashobora ku exploiter ifatane n'inzu abivuze mu gihe biba bigishoboka turabikora harimwo iyo option yo gupersonaliza bien sûr umuntu adakompromese umugambi wose uko inzu na structure yego yari yatanze ubwa mbere umugambi wa Acacia Woods none uzomara igihe kingana gute umugambi wa Acacia Woods murumva ko ari umugambi munini cyane deja izoba irimwo amazu angana gute n'amazu arenga 400 ni menshi cyane murumva ko ata muntu yobikora ivyo bintu ngo abikorere rimwe vyose naho yoba abifitiye uburyo abo bantu ntibashikira rimwe bose donc harimo kuba stratégique nakagenda la serva bamwe nivuga ngo umugambi wa Acacia Woods uri mu mafaze ane twizera ko ashobora guhera hagati y'imyaka 4 n'imyaka 5 Imana ibidufashije hagati y'imyaka 4 n'imyaka 5 barabonye uko mwagiye murabitwe mutubwira kurya mwavuze muri ko nibadutembereza ngira baraza kubitwereka baravuze ko hazoba harimo ibibanza rusange amaparke ibibuga by'imipira ibintu bitandukanye byinshi Acacia Woods maze kuvamwo abantu bakagura amazu bizosigara birakurikiranwa n'abandi bizogenda gute rose hariho ishirahamwe rizoza kubikurikirana ni Acacia Woods zogumamwo gushika bizogenda gute yego majije ikibazo ciza cane kuko ni ikibazo gikomeye ku muntu wese yo kuyumvira kugira uburaro rusange umva haba hahuriramwo abantu benshi hariho ivyo bahurira ko bose bakeneye hariho ibikenera bakeyi umva ko bikenera umuntu abikurikirana rero uko akazi gapanze ngaha igihe ca mbere abamazu bagenda binjira numva ko tuzogenda turashikiriza amazu buhoro buhoro mu gutegura umugambi umwanya tuzoba tukiriko turubaka umva nta wundi twogereka ko ico gikorwa no tuzogenda turabafasha maintenance hariho ico twita règlement de copropriété ihuza abahaba bose umva hari babana hamwe hakaba hariho clôture hariho uwugurura irembo ntawe zarahamagara umukozi wiwe uko aje ngo baze kumugururira hari ukubura ibarabara hari uzibura kanivo hari uterura imicafu akayisohora yego no la gestion ya site izoguma ikorwa na Acacia Woods nyene hama mugabo kuko twizera ko ibi bikorwa bidaherenga tuzobandanya dukora n'ahandi ntitwoca tugumira aha rero kimwe mu bintu vyiza vyavuye mu gikorwa twakoranye na ministère ijejwe iby'inyubako harimo yuko igihe cose ivyo kandi si twebwe twenyene n'abandi bose bazogenda babikora nuko igihe cose nyene kubaka ahejeje igikorwa aca ashikiriza la gestion abaguza ayo mazu bakitorera association
propriétaire bakazosigara baragira gestion kuko ari bo bazoba bafise ku mutima la qualité de vie yaho babaye yego kumvise ko harimo ngaha murafise ababanyi kandi umuntu wese urazi ko ababanyi n'abazimyamuriro ni mu Burundi mu muco wacu harimo urugo rugendwa rugizwe n'abantu namwe nibaza yuko mu byo mukora murashiramo yuko hazone akashabuzo bigenderwa n'uburano ko twabagendeye muri ibyo bibuga muri iyo maparke muki abantu bo hanze bazoba bemerewe kuza bazoshika zangapi bazorihishwa niba bazamwo canke access izo bifise abo muri Acacia Wood gusa nta muntu wo hanze azozamwo sinzi ko mwibuka ko dugitangura nababwiye ko intumbero ari iyo gutanga ubuzima bwiza muri kino kigo turiko turubaka hano turiko twubakira abazoba muri ano mazu kandi murumva ko ahantu hahurira imiryango 400 arenga abantu si bake mu kwiyumvira kuri sécurité usize akaduga kawe ntusange retroviseur yagiye umwana wawe wamuretse akaja gukinira muri park ntuhahamuke wiyumvira ko hava hitanwa n'umuntu ni kuvuga ngo hano hazo kwinjira abahaba n'abashitsi babo ntitwoshobora kugururira umuntu wari we wese byo bigorana hariho ikibanza cyo kudandarizamwo gifatanye na Le Jardin sinzi ko mwagiye mubibona ngira baraza kubitwereka kuhabereka donc hazoba hariho amamagazine asanzwe atari akabare atari ibintu bizana induru aho mashobora kwitana umukate kinyozi donc birashobora gucamwo hakaza nk'umuntu aje kuraba hano akagira akahitana mugabo twizera ko hazokoresha abanyeneho n'abashitsi babo yego none nk'ayo mapaka azoba angana gute Le Jardin yayo majardin abangana gute kugira ngo ashobore guhuriramo abantu 400 iyo parke niba bose bazoba bafise abana biba bingana gute donc hajya muri ko muraraba donc iyi espace yose iri hagati hari iri aménagé nka jardin hariho iza gazon tumenyereye byo muri park murabona nk'umuntu aba nko kuri etage ya 4 hagize urubanza gatwikurura canke gakosha canke iki ntiyoronkaho yakirira abo bashitsi biwe azoba afise jardin itari nto kandi iri gratuit ego iri gratuit kuri we azoba ari iyi espace iri public iri gratuit kuba resident bose ego azoba ari ahantu bashobora kwicara akagira aga picnic n'umuryango wiwe canke abaje kumuramutsa hama harimo n'igihande cha terrain ya basket murabizi ko abarundi dukunda sport anashaka kugira sport hariho naho kugamira gatoyi bashatse nko kugira imyimenyerezo ashaka kubigirira hanyuma kandi twariyumviriye ngo tugire n'igihande umva abamama nyene hari akantu kaguma gakubita aho abana bakinira atamuntu akuza basangayo bariyo bonyene donc hariho coin y'abana y'amajeu akinira mu musenyi akina n'iryo kinga ryiwe dushobora kugara ku buryo umusizeyo ataza kwinjira byo kuvuga ngo hariho ingorane yagiriye ngaho umva iyo jardin izoserva bose bon Acacia Wood twavyumvise vraiment mufite imigambi mwiza mwitaho non seulement ibyo ko mwavuze ngo umuntu yaronse inzu même no mu nyuma aba ahantu heza yoroherwe mu buryo bwose none ko umenga ni ibintu bavuga bifise ibiciro byo hejuru turiko turagerageza kuraba murafise umugambi muri kazoza nizera neza yuko mudahereje ngaha yoswa ari umugambi wa mbere wa Acacia Wood ungana gutya murafise umugambi wo kuzokubaka ikintu c'umuntu muto kuko turabona yuko ubuzima si ibintu bisanzwe mu Burundi umuntu wese warakeneye kugira haba bavuga ngo ugire aho wubahwe umuntu wese biraryosha afise ahaba mwokuyumvira ko namwe Acacia n'ubumenyi bwanyu n'ubuhinga bwanyu ko mwokubakira inzu umuntu muto nawe akaronka haba murafise mu migambi yanyu akazoza ko muzohava mugishika kwico kintu aho koze ku mutima aho kunkora mutima nyene aho byose byugariye twebwe ibi bintu ntitwabijemwo kugerageza hanyuma ngo duce tubitera hagati ni umutwaro dufise umutwaro dufise ku gihugu cacu umutwaro dufise
nk'abarundikazi yuko vy'ukuri mu gihugu cacu natwe tugira aho dushitse mu buraro. Rero pour répondre à ta question turizera cyane gose yuko uko bizogenda vyumva ntivyari ibintu bisanzwe kugira ngo umuntu ashobore gushika ku mugambi nk'uyu n'abandi babitahure abaguzi babitahure muri contexte turimwo. Twizeye yuko iyi experience iriko turagenda turonka n'ingene tugenda turiga sur l'organisation na technique atandukanye tuzoshikaho dushobora gukora rero n'inzu ziciritse no kurusha naho niziinya uravye muri contexte zirimwo n'igiciro ziriko aho hanze mu bandi bariko barubaka ziguma zizimbutse cyane kurusha cyane bivuye ku ntererano ya leta y'igihugu cacu. Ego donc twizeye ko yari intango. Twizereye ko mutazoguma muduza nko abandi baduza mwebwe muzova ahubwo muzotera mu manura ahubwo biranatubabaza gose. Yego biratubabaza gose ngene ibintu biguma biduga dushaka ahubwo kugenda tugabanura kugira ngo na wa wundi abifise mu ndoto aho niko bishoboka. Yego murakoze cyane nagomba rero ndababaze nk'umupfasoni mumbabarire ndakibabaze kugira umugambi ungana gutya nk'umuntu w'umupfasoni. Nabonye abantu bari ngaha la majorité ngira n'abapfasoni bariko barakorera ngaha ndashaka kumenya impamvu hanyuma munambwire nk'umuntu w'umupfasoni kugira ugere nk'aho ugeze woba watubwiye ko atari irya mbere wari ukoreye muri ibi bintu mugabo byagenze gute ubwa mbere nka gatoya tubwire mu majambo make ibyagoranye avant mbega byarakorohera kuronka amasoko byarakorohera ko bakwizera kuko nukuri ndazi ko si ikintu kiba coroshe ko umuntu w'umupfasoni aja kubaka inzu canke no muri culture burundaise mu mico baravuga ngo umugore ntaduga ku nzu kubaka canke sinzi ko mwe mudugayo biroroha kumvisha abantu kubasaba amasoko mwebwe nke femme bimeze gute? Ico kibazo kiroroshe mugabo kiragoye kuko nuvume ngo nticari gikwiye kuba ikibazo kuko twese turashoboye kandi ngira wabibonye yuko bashoboye ntawubahebera kubera bari abapfasoni ngo bace bakora bikeyi bakora co kimwe n'abandi bagenda bakurikirana abagabo n'abagore bose bari kumwe no turashoboye. Je numva novuga nti ahubwo duhaguruke dufatane amaboko turashoboye. Mugabo ibibazo ntibibura ibibazo ntibishobora kubura cane nyene kubera atari ibintu bimenyerewe mugabo iyo ukora ikintu ukunda nta kiguhagarara imbere niko novuga. Bamufite numva ni muri iyo nzira nyene ndiko ndabaza urumva puro mama urashobora kuba waramenyereye mugabo ubwa mbere byari bimeze gute kuko nk'ubu hariho umuntu ashobora kuraba kino kiganiro akavuga ati none niba n'ujya yarashitse hajya ndazi neza yuko peut-être nawe hariho ibyakugoye yumve ko niba biriko biramugora hariho umuntu byagoye ariko yabishoboye mwe byari bimeze gute? Murabera hamwe rimwe nko mu mama nko mu nk'umuntu yubaka batanu nk'umudekoratrice nk'ibyo bintu byose mubikorera rimwe. Icambere na mbere cyo kumenya nuko sinatanguriye ku mazu amajana 4 ibikorwa maze imyaka 10 ndabikora ari byo vyonyene nkora atakindi ndabivanga mugabo byo kubaka nabitanguye kera. Ni kuvuga ngo icakintu ariko turavuga iyo umuntu afise umutwaro mu mutima wiwe arawukorera kimenyereza mu bihe vya mbere ntivyari vyoroshe nyene kuba uri kuri chantier kikudwa n'abagabo gusa n'abadamu ntibari bwatangure kuza gukora ku mashantier hanyuma umwaka kuraba akavuga ati ivyo ntadushoboye nta n'inguvu ufise mbe uri kuvuga ibiki ntibakumve wagira ico uterereye nticumve nk'ico umugabo yovuga mugabo nk'ibindi bintu vyose ico igikorwa cawe kirakuvugira. Donc wicaranye n'abandi mu nama mugatanga intererano bagasanga intererano niyo ntibasubira kwibuka ko uri umupfasoni cyangwa utari umupfasoni. Ego donc mu gutangura
nka perse y'ikindi kintu cyose birasaba ingufu maze mu kirundi baratubwira ngo umuhini mushasha utera amabavu n'ibisanzwe ariko ikintu novuga muri sense yo guhanura abandi nivuga ngo nimba ari ikintu Imana yashize ku mutima wawe kigumane hanyuma ushobora kuba udafise solution ingene wogikora ukagihereza cyose mugabo utangurira kuri ako gatoya ufise hanyuma igore wige kumenya ico gikorwa uri kurahamagarirwa gukora bagikora gute bibaye ngombwa uje mu ishure wige udashoboye gushikira ishure egera ababikora nkavyo uce bugufi bakwigishe niko nanje vyangendeye hanyuma ujane navyo buhoro buhoro ntushake guca wuzura ingobyi uwo musi nyene hanyuma nk'ibindi bintu byose ukurikiye umugambi w'Imana iragushikana ahantu hakomeye n'ubusi ndazi ko ntaraheza ndacika yego nuko mu kurangiza nashaka mbaze nk'aya mazu muri ko murubaka ubu nyene tuzoyinjira ryara bambere mwaramaze bazodushikirizwa ryari rendez-vous muri mars muri mars turi muri mars izambere tuzoba turiko turaziheraheza n'izindi zizoza zirakurikira ego Audrey sinzi ko hari ikintu noba nibagiye mwoshobora gushikiriza abariko baratwumviriza hama ndabashimira mwakoze nabo kuza bakozi bariko baradukurikirana ico kubabwira tudashobora kwibagira ni kubahimiriza kuza kwifatanya natwe muri uno mugambi kuko n'abariko baragura hano bariko bifatanya natwe nabo nyene n'abavisionnaire kuko bariko batahura umugambi mushasha utari usanzwe uhari nuko iki kibanza turimwo by'ukuri natwe kiradushimisha kugikoreramwo kuko ni kibanza ciza cyane mu gisagara ca Bujumbura si ibintu bisanzwe kuronka ahantu hangana gutya umuntu ashobora gushika agura inzu iheze atarinze kunigana n'abafundi donc turabatumirira kunyaruka ibibanza biriko bigenda bihera hanyuma baje bifatanye natwe nabo tuzofatanye guca umugani tuti kera tukiri bato cyagenze ukuronera aba turashaje Imana yabanye natwe murakoze cyane rero turabashimiye hama muri mars tuzoba turi hano cyane gose turabatumiye kwerekana ingene byagenze merci beaucoup rero muribuka yuko nababwiye yuko uno munsi ndabaha abantu b'imico itandukanye muri uyu mwanya ngiye kurondera uw'igisata c'ubudandaji atuganirire atubwire mbega yamaze kugwa gute imiciro nibihe isoko yabo niyihe ego n'ibindi byinshi hodi hano karibu amoreza ça va mumeze neza merci beaucoup nuko ndashitse mu biro kwa Melance Bukera muramwibuka niwe twakoranye ikiganiro bwa mbere Melance niriwe ndabatemberera uno munsi tuvuye kuri chantier ubu turaje muri biro aho mukorera amashaka ko mutuganirira twaronse n'umugambi twaronse abubatsi ubu rero nje mutubwira ibiciro rero ku buryo umuntu wese yaraje kino kiganiro atovuga ngo ibiciro birajanye n'ivyo twabonye niho twashatse guhera nuko mubanze ndabaha ikaze muramutse bariko baratwumviriza hanyuma hama tubandaye mukica bariko baratwika ikiganiro bose merci ego amazu twayabonye nkuko mwari mwabidusiguriye ubwa mbere twashaka musubire mutwibutse batubwiye hariho amavira hariho ama-appartement n'ibindi bizogenda birakurikira mugabo fazi ya mbere bayitubwiye mbega ibiciro bimeze gute amadasigaye n'ayahe amaze kugurwa n'ayahe ego Bon, murakoze cyane kandi ndashimiye BTV kuko boye bwa kabiri muzaho tugendera biraduhimbara cyane kuko ijwi ry'umujournaliste rishika kure uvuga ngo ibikorwa turakora icyo bishika kure nashaka mbanze ni prezane neza mwavuze ngo ujeje kudandaza twebwe turishira hamwe yigenga riri mbere séparé c'était cyo kimwe na Inspire Design Studio yitwa Burundi Top Pimo ari genda irongoye tukaba twarasinyanye amasezerano na Acacia Wood kiye mu shirahamwe ryabo gitwa Inspire Design Studio rero niko ndakora muri yo cadre comme une société à part ijejwe la commercialisation
ya produit za Acacia. Rero ngiriye ko babibonye mwabonye mbere n'ibikorwa ko bigeze kure. Faze ya mbere burya babibabwiye abatangiye ku nzu 60 centre logement zirimo ma villa duplex 12 n'amapartement 48 harimo 24 za 3 chambres na 24 za 2 chambres. Alors ibiciro rero izo za 2 chambres nuvuga zifise salon, salle à manger, zifise cuisine, zifise umukozi arara, mbere urafise na parking y'umuntu umwe. Mugabo hari ikindi kibanza bateguye c'abantu bose naho nyine muzaba mufise mu parking. Iyo rero ikigurwa miliyoni amajana 27 107 millions. Ego mu kuyariha naho ngira ngo uraza uravuga imbaza reka ndabigire ko twebwe turakorana mbere n'amabanki atari make. Bon shatse kuvuga Acacia Woods birakorana n'amabanki atari make, no kuvuga ko umukiriya amaze kuza agahitamwo icyo ashaka kugura akavuga ati ashaka appartement, baraguha na nimero yayo, baraguha le code logement, ucuza tukavugana basezerana bakayasinya, ukaca tubwira na banki mbere uba ushaka kurihiramo kuko henshi dusanzwe dufise basanzwe bafise partenariat. Bon, ils ont des comptes bancaires de mabanki atari make. Yego ikindi izindi za 3 chambres nazo ziri kuri 356 millions. Donc les 3 chambres zifise ma salle de bain abiri, zifise mbere na salle à manger. Chaque fois barateguye umukozi arara, urazini wacu ko amateguye kubanza cy'umukozi ko bakozi bakora barara kenshi. Yego hama iyo ni muri kategori ya mbere bise ngo ni coop. Ariyo ri kategori yindi ya appartement de luxe. Yo yazo bari maremare geretse gatanu. Yo yagugwa miliyoni amajana 563 563 millions. Iyo izo bigeretse kangahe? Gatanu. Ego. Hama bwa nyuma hariho amavilla duplex nuvuga igeretse rimwe. Mwabibonye no kwishantiye mwashoye kuyishikira. Nayizo gugwa 581 millions, miliyoni amajana 581. Ego hama rero hari bari ha directement n'abaca mu market bancaire. Uco usanga rero ibice umuntu ariha agenda arariha bitandukanye bivanye ko wace muri banki canke wirihiye kwawe. Nk'abantu baca muri banki, amabanki menshi tumaze kuvugana, hari ico basaba amafaranga ya mbere ubanza ugatanga bashaka kuri konti yawe, hama bagashobora guha ideni. Kenshi amabanki menshi ari kuri 30% y'amafaranga ubanza gushiramo. Hariho mbere n'iziri zigira n'amafaveur nka za BHP. Bobo nk'abo muri diaspora bagira 15% gusa niyo deposit bagira, bagaca bakwakompanya uguha ideni. Okay, murakoze cyane. Turumva ko amazu atandukanye nkuko mwagiye murabivuga. Yosi namwe ico kibazo nakibajije bwa mbere aba engineer bari hariya, namwe ndashaka kukibabaza nakaye kabijya aya mazu yanyu afise ikintu cyo tuma umuntu ava gaha muri ville akagenda mpaka no muri so quartier agenda kugura izo nzu zo mu nyubako rusange. Nakaye kabijya akabijya ka mbere igiciro. Okay. Mbere nagira ndakumenyeshe ko muri faze ya mbere zisa n'iziriko zirahera zose ziriko zirakugwa. Amazu 60 yose aramaze kugwa. Ntarashikayo ariko nukuri ariko asa narahera. Yego. Ico rero nico cambere. Cya kabiri n'ubwa mbere mu Burundi habaye des projets nk'izo, imigambi nk'iyo y'abantu benshi baba hamwe. Hari bateguye neza, hari mu mabarabara, harimo ibibanza by'ikurukiramwo by'inkino, amagaze mbere n'ibintu dusanzwe tubona mu bindi bihugu. N'ubwa mbere Burundi habaye ico bivuga ngo uravye nico giciro kiri hasi, abantu bariko baravyirukira ari benshi. Tubibaza ko mbere na faze ya kabiri izohava itangurana vuba cane kuko iya mbere ihere. Kuko bana twemereye yuko muri Mars bazoba twashikirijwe izo nzu za mbere zizoba zashikirijwe. Public cible yanyu tuvuze isoko yanyu muri ko mubuka ayo mazu, isoko yanyu niyi aba bakiriya banyu abo muri ko murubakira nibaza ko umuntu wese yafise umugamba bafise ngo nzodandaza kuri bande, mwebwe ni bande? Twebwe unashaka
ubwa mbere twararondeye abantu basanzwe bakora amashirahamwe basanzwe mbere baronka cyo twita facilité kuri credit harimo rero amabanki bamaze gufatamo n'Starizike harimo amashirahamwe akomeye za Braludi hari bamaze gufatamo nabo nyene mbere n'abantu les individus baramaze kuza batari bake na diaspora ntituri kure yayo twaratanguye mbere cyo bundi twaragiye mu gihugu kimwe baravyitabye cyane yego kugira gute kumenyesha umugambi kugira ngo kuko hari abantu baba bari mu bihugu nko hanze cyo bundi twaragize mission ya Dubai barahimbawe cyane ko tubabwira imigambi ikira mu gihugu kuko hari abantu usanga bafite amafaranga ariko ntibamenye iyo migambi nabo rero barimo mu turarondera donc urumva n'umurundi n'uri ngaha mu Burundi atari Dubai canke n'ahandi wese vraiment muramurondera ko namwebwe ko yoza kugura ngaho hantu bariko barabigura mbere ariho umuntu akwibaza ngo kiya giciro ni kirekire ariko nagenda guha akarorero 207 millions ahandi muri ziriya quartier ma parcelle ari vide hari imwe igeze ku 60 millions à 70 millions bivuga ngo uguze terrain vide itubatse ubucu usanga ama atatu ari mu miliyoni amajana 210 ugaca utangura kubaka naho urazi na stress yo kubaka ingene bimeze ariko hajyaho muri 207 millions bagura urufunguzo rw'inzu ufisemo n'amabarabara hari éclairé hari sécurisé donc hariho sécurité hari abagukorera amajardin hari abagira bivuga ngo ni igiciro ciza cyane yego okay bon sinzi bon nari kukubaza ngo bikorwa mumaze kuheza bizokurikiranwa nabande mukabakinyishuye ariko nashaka gato yo kubaza bamaze kuvamo mumaze guheza umuntu nk'ubunye yamaze kugura arashobora kuyidandaza nk'umuntu yamaze kugura arashobora kuca nawe adandaza ku wundi mu bisanzwe iyo umaze kuba nka titre de propriété iyo nzu icikoresha niho ukizi ushobora kuyigaba ushobora kuyidandaza ariko vyiza ni abantu bahura okay mera sinzi ko hari ikindi kintu washobora gushikiriza bariko baratwumviriza peut-être nk'uwatarabibonye ubwa mbere kugira ngo yumve nyene ko yoza kugura muri akasi yabuze icyo nashaka no guhamagara abantu kuhagura kuko ni iterambere ry'igihugu ni image y'igihugu mbere narumvise ko muri linyi byo mukoreramo harimo n'ibyaturize c'est une occasion yuko abantu baza kuraba ibyiza by'u Burundi kandi n'ibiciro biri hasi cyane ama kenshi abantu baratinya ati mbega ibyo bintu n'ukuri mwavyiboneye mwashitseho mwabonye ko ibikorwa biriko biragenda kandi biriko biragenda neza cyane muhamagara abantu yo kuza ari benshi bagure tukaba n'akanimero kazo nibatse ko muyibabwira niba ari uwo bakeneye kubaza ma information akwiye bon kuri benshi basigaye bakoresha WhatsApp nimero dukoresha ni 79 79 51 51 55 55 ego hama kuri umuntu abahamagaye bisanzwe yohamagara kuri 62 amajana 660 amajana 660 murakoze cyane ego nibaza yuko ababanye natwe mwabibonye nibaza yuko mu ma objectif dufise mu ntumbero dufise no kubereka ibiriko birakorwa mu Burundi no kubereka ibyiza biriko birabera ngaha mu Burundi no kubereka aho tukabashikira bamwe butarashika rero twashitse nka BI twaberetse kuva mu ntango ingene umugambi guhera kunye n'umugambi turabereka ingene inzu ziriko zirubwa kwa gushikaho dushika mu gisata c'ubudandaje niba ntihenze rero ndabashimiye cyane abadukurikiranye nizere neza yuko mwumvise barafise imigambi yo kubaka no muri kazoza mugabo nubu ababishoboye muze batarazimara gatoyi ikindi ndabamenyesha nuko ku bantu bashaka bamaze kugura amazu muri iyi projet ya Acacia Woods bashobora kugenda barakurikirana ibikorwa bigeze kuvuga ko harimo bimwe bita ama réseaux sociaux harimo plateforme deja ariho yanditse ko Inspire Design Studio ari kuri Facebook na Instagram
muraheza mukaza murabikurikirana mbere turanabarungukira ama email ku bakiriya bacu tukabereka ashaka kuva aho bigeze. Nuko rero turabashimiye cyane. Merci beaucoup. Mukabimana bane namwe Namwe ngenda abe mu amahoro. byanyu no mu banyu. Merci beaucoup.